indirimbo irasohotse yitwa Neva umujama wa Jene bangeneye kumenya hari abavuze bati mbega Vichou utanga kado yino ndirimbo tuvuge ko yatanguye propaganda inyegeje ya nyene cyubahiro je mvuze ko ndi fier na mutama wanje nyene cyubahiro ntakosa mbangize ufise umuvyeyi agukorera neza umuvyeyi akwitwararika umuvyeyi amenye icyo ukeneye wobuzwa niki kumuririmba ko nka jewe sino mucapa sindi umucafi sivyo jewe ncankoresha ingabirana Imana yampaye nkamuririmba kuri imbere nyene cyubahiro twarabonye ngene aryoherwa twarabonye ngene umutambukanyi mama Burundi ubona ko nawo nyene yishimye turi mu gihe mu bihugu vyinshi abaririmbyi baririmba bakaririmba bashigikira imigambwe itandukanye twarabibonye haba mu bihugu bibanyi za CCM turabona zitora aba Diamond mu bihugu bibanyi aho hiyo baratora abandi baririmvyi mu Burundi menga haracarimo akantu ko gutinya cyane kubera ko abaririmbyi rimwe na rimwe mutinya ico kintu buri iki kugira ngo mushe kurinda mu bifate nk'akari nijo gituma naje gusigura sokese la musique abantu ntibatahure ko muzika arakantu ko gufyinisha gusa kubera bamaze kubitahura binjiza ama miliyaridi n'ama miliyaridi mu muziki kujiramwo nk'imiliyoni majana 3 majana 4 ku mwaka ku mafaranga waronka nivu umuziki uri mu bintu vya mbere washaka novuga ngo bibiri kwisi bidahomba akarorero Michael Jackson ntiyapfuye yego yarapfuye mugabe indirimbo ziwe canke amafaranga famiye yinjiza nivu ryayo kandi Michael Jackson yaziririmbye yaritavye Imana nani umva ko amafaranga yawe yazanye mu muziki ntazohera nk'ubuhoza dufate nk'akarorero niko biri Siyoni sigurira umuziki winjiza gute badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa Dubai eka n'ahandi Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu uretse kwidandazwa byanyu bishika ku mwanya Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazwa kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakuzanyu nezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firms tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans canke muduhamagare kuri 66 amajana 539 amajana 768 canke mutwakure kuri guteranya 86 ijana 52 ubusa 4 61 48 31 canke naho usubire mutwakure kuri guteranya 86 ijana 31 57 91 ubusa 9 46 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka idagaduru kibishoboye kuko ejo hazasahi wawe ifate neza igihe ukiriho erega mu kuzimu nakwiriyo reka kunywa mufise ubwoba kuko jewe Vichou ndi ngaha bwana mipesa mtoto wa Lazaro chi yesa chi mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanyira umuherereye ndakubura ko byabaze komera jewe ni Juste Gari ndabaza n'igihangange mumubona amazi imyaka ariko arakora ibidasanzwe muno muziki mwari muzi yuko hari umuririmbyi muri kino gihugu atakindi akora atari umuziki kwandika kuririmba gukora ama publicité gukora ibiteramo bitandukanye kugira aho umunezera abantu ego birashoboka kuko iyo umuntu anezerewe aba yongeye iminsi yo kubaho ndagura kuno mutwe abazaniye Vichou peace love and peace kwa kudali niwe mutumire ndakubwira ko byabaze komera tuza kuya ikintu gikomeye mbega umuziki birakunda kuba kazi bibatunze gute niwe muririmbyi amazi igihe tubona ivyo ma views ntavyo tumurimwo ntavyo tumubonamo ariko ibiteramo tukabona yama bifise abayeho neza mtoto wa Lazaro niyo mutumire no musi rero ndabura kuze kuyaga byinshi ndakuramutsa nziga masabo Jean-Marie Vianney Vichou yambo cyane Gaël ndamusana ariko baradukurikirana aho bari hose kwisi ndazi ko ari benshi ndababwira ntibagira amahoro n'urukundo umeze neza Gaël meze neza nagomba ninjire mu biography ibintu byinshi byo album ibiteramo n'ibindi nabonye ko hava duva ngagiganiro tutakimaze wabivuze neza mu ndirimbo yitwa hakiri kare byose birisiguye uretse ko hacabura icyo bita story mugabo nayo nibaza ko
abantu bakunda Vichou ndetse n'abatamukunda benshi indirimbo barayumvise kandi byinshi baravyumvise. Vichou nizera rero kumeze neza. Jewe meze neza nkuko ubibona canke nuko bariko baradukurikirana babibona. Jewe meze neza kabisa. Duheruka kubabona tunabakeza kuri performance aho muheruka kuririmba imbere ya nyir'icubahiro umukuru w'igihugu kuri Cercle Peak mu Nkerebutsi. Tubwire ndazi sijya mbere mwari muririmbye imbere ya nyir'icubahiro bivuze iki? Bon, ico bivuze nuko abategura ibijanye n'urugendo rwa nyir'icubahiro yego ubu bariko baratahura yuko ata muziki ibintu bitaba bimeze neza. Kandi bariko babitahura ubu ariko novuga ngo bari baratevye kubera ko urabizi ko niyo amatangazo umuntu agomba kuyavuga abanza gucishamwe akantu k'akaziki. Nakuvuga ko umuziki rero ni kirumara mu bintu vyose. Bivuze ko ubu ibintu biriko biraza buke buke n'abategetsi na bamwe bahora bavuga yuko umuziki atacumaze. Umuziki batanguye kubona ko ari kirumara. Ego. Kuri imbere nyir'icubahiro twarabonye ingene aryoherwa, twarabonye ingene umutambukanyi mama Burundi ubona ko nawe nyene yishimye. Ahavuye n'indirimbo twumvise mwamuririmbiye. Yego. Ngo ari fieri mutama, ari fieri ma. Kuri iki kuririmba mukaririmba umukuru w'igihugu cyacu cya cy'u Burundi. Hariho kino gihe. Bon, numva umengo birisiguye kubera ko ufise umuvyeyi agukorera neza, umuvyeyi akwitwararika, umuvyeyi amenye icyo ukeneye, wobuzwa niki kumuririmba ko nka jewe sino mucapa sindi umucafi sivyo. Jewe nca nkoresha ingabirana Imana yampaye nkamuririmba nkabishira mu muziki wanje mu mudiho, hama kamushikiriye bikaba bimeze neza kumva yuko hari umwana muzirikana nk'umuvyeyi. Yego kuririmba nyir'icubahiro ati ari fiere, muravuga imigambi yari yapayeje n'ibindi vyinshi cyane. Ni ibintu bikomeye ariko mba nkene kumenya muriko mura performing haje imbere ya nyir'icubahiro irya ndirimbo. Mwarose feedback zimeze gute? Bo turonka feedback nziza utibagiye ko burya guperforminga haje imbere ntibiba vyoroshe. Nk'iyo umuvyeyi uramaze ko niyo umuvyeyi yaguhamagaye Gagael, umuvyeyi yaguhamagaye ati ngo hano ubanza kugira ubwoba ati mbega mpamagariye iki. Hari igihe rero uza gusanga hagize ubwoba butanakenewe kubera ko aba yaguhamagariye ikintu ciza. Guperforminga rero imbere ya nyir'icubahiro biri ubwa mbere wibuke yuko twebwe abajene yatugize abagenzi, yatugize abakunzi kandi vyaboneka hake sivyo. Yamaze kubona ati inguvu z'abajene nizo nguvu zishobora kubaka igihugu bimeze neza. Havuga ko abajene aribo bafise donc batumika babangutse, atugize abagenzi nazo tumubera abana bikagenda neza. Urumva ko ribari iteka. Feedback rero ni nziza, nico gituma ubona na performance je nka jewe nshitse imbere ya nyir'icubahiro ndisanzura kubera ko yarampaye ubwo burenganzira bwo kwisanzura gushika naho bantora muri benshi nkaba ari je novuga ngo nseruke ndirimbe imbere yiwe. Ugiye kuraba mu baririmvyi bama performinga turabona yuko ufise akabijya mu budiho mu muziki w'ikibiriraho uduhereza indirimbo kamengana CD nyene. Bafise igicapi caye mu gihe uburi kuraduhereza ikintu nkakijya bigutwara ingufu zingana gute? Biriya bintu bitwara ingufu nyinshi apari ingabirano Imana iba isanzwe yarahaye umuntu, ariko birasaba kandi no kwitanga kudasanzwe. Birasaba repetition, birasaba ko mwumvikana nabo mukorana, birasaba ko murondera hirya no hino mukavuga muti dukeneye kugira akantu kameze neza gashobora gushitura abantu, turakeneye kunywanisha amason, urumva, turakeneye gushira amajwi hamwe ngo twumve yuko ijya mbere n'ijya kabiri n'ijya gatatu biza guhura. Mbega abayaririmba bobo bifata gute, biza kuba bimeze gute? Bitwara ingufu nyinshi kandi bitwara umwanya mwinshi cyane, ariko dufatanije n'ingabirano Imana iba yaraduhaye bica biba vyiza cyane. Indirimbo irasohotse yitwa Neva umujama wa jene. Bangeneye kumenya hari abavuze bati mbega Vichou utanga kado y'ino ndirimbo tuvuge ko yatanguye propaganda inyegeje ya nyir'icubahiro. Gael, ari abantu benshi batahura ibintu kutariko. Buriya ni nkuko no hayagiza igihugu canje ciza cy'u Burundi. Je mvuze ko ndi fier na mutama wanje nyene cyubahiro. Nta kosa mbangize.
kandi nyene icubahiro si umugambwe umwe amaze kuba Sebarundi si umugambwe umwe nuwa bose sivyo numva rero hamoke no banamugiriye propagande mu migambwe yose kubera ko indirimbo bwa mbere ivuga kuri nyene icubahiro kandi nyene icubahiro nawe ni Sebarundi je sinatoye naririmbiye Sebarundi nkuko hoza n'ubundi nawe akavuga ati nanje ndashima ibikorwa vya nyene icubahiro nawe akabikora sivyo hama rero utibagiye ko burya vishu indirimbo kenshi canke ibikorwa bijanye no kuririmba canke kwandika canke kwaranja kenshi nivyo bimutunze biba birimwe amafaranga sivyo aho rero naho nyene ntiwibagire ko na nyene icubahiro ashaka kuba ati erego no muhungu abaye afashe ya mbere mu gukora bino bintu yarakwiye akantu kubera ko burya n'ingabirano irakeneye kuvomerwa kugira ngo ishobore kubandanya itera imbere tuvuge ko bayivomeye barayivomera nyene cyane murakoze cyane turamushimira umuvyeyi wacu kabisa biriko biraza twama twabonye n'icubahiro ko arahereza intege ugwaruka tuvuge ko namwe mwamuhaye intege kuvyo ariko arakorera igihugu bon novuga ko twe tutamuhaye intege kubera ko n'umuvyeyi ubwa mbere ahubwo niwe yadushize mwizo nguvu zo kugira ngo tubone yuko hari ico dukwiye kumarira igihugu ubundi Gaël sinzi kuvyibuka mu myaka iheze abajene kenshi novuga ko kumva ko ukunda igihugu cy'u Burundi wabona umengo ni ibintu bisanzwe benshi indoto no kuja hanze sivyo mugabe yubonye umuntu azaka kubwira ati wowe uriko wihutira kuja hanze bari abo hanze bonye niyo baje hani wacu ntibashaka kuhava hama nawe ugashaka kuhahunga urumva kibari kibazo gikomeye twebwe ntitwamuteye intege ahubwo nuko je novuga nti nukumushimira je novuga ko kwabaye kumushimira kukuntu ariko aratwigisha ubwa mbere no kudutera intege ngo twumve ko twebwe abajene ari twebwe Burundi bw'uno munsi ari twebwe Burundi bw'ejo tubaze imisi tubona muri ko murakora amashanso de commande menshi twarabonye indirimbo mwasohoreye ishirahamwe Miramira Steel and Roofings indirimbo ubona ko niyo atakindi bokubwira isiguye ibikorwa muri Miramira and Roofings reka tuyivuge nayo itarisha Amahera publicity ntakaye kabiya uri kurakoresha kugira ngo n'amashirahamwe abandanye aguhereza bino biraka urakoze cyane kunyizera nibaza ko biragaragarira mu bikorwa nkora hama nkuko nabivuze kubijanye n'ibiteramo ubundi iyo umuntu amaye igiteramo je ndagifata nk'icanyuma bivuga ngo rero n'umuntu yamaye publicité indirimbo nkora ndayifata nkaho yoca yumvisha uwundi mugenzi we muri company yindi akavuga ati kumbe uno muntu nanje atani kirinze gusabwa reka nanje ndamurondere ndamuhe ankorere publicité kubera ivyo yakoreye uyu sivyo ndayikora rero nkaho kuvuga ati niyo yanyuma ntegerezwa kwitanga nkashiramwe ingufu zanje zose nico gituma ubona amashirahamwe menshi aranyitura kandi nanje iyo banyituye ndushirizaho kugira ingufu no kugira ishaka no kugira intege kubera ko mba mbona ko ivyo nkora biriko birashimwa turi mu gihe mu bihugu vyinshi abaririmbyi baririmba bakaririmba bashigikira imigambwe itandukanye twarabibonye haba mu bihugu bibanyi za CCM turabona zitora aba Diamond mu bihugu bibanyi aho hiyo baratora abandi baririmvyi mu Burundi menga haracarimo akantu ko gutinya cyane kubera ko abaririmbyi rimwe na rimwe mutinya ico kintu buri iki kugira ngo mushe kurinda mu bifate nk'akazi urakoze cyane nibaza ko nabataratahura icari cyo umuziki kubera ko umuziki ubwa mbere ni business sivyo umuziki umaze kuba business nkaha uravye visha ukuntu yambaye vyose no muziki sivyo iyo umaze kuba umuziki rero nabikubwiye kare nti no mu matangazo baracishamwe akantu k'akaziki no kuvuga ko umuziki novuga ngo ni kirumara mu bintu vyose sasa hano iwacu turacafise ikibazo sinzi ko ari ihungabana ry'abantu bamwe bamwe sinzi ko ari kudatahura icari cyo umuziki kubera ko je nka jewe nk'ubu won propose ati ngo uturirimbire yamaye amafaranga nshaka no ririmba nta kibazo kabisa je vyontera nezi business erega donc uno muziki wacu ni utubeshejeho nimba vishu atari umutaximen Imana yamugeneye kuririmba none uko kuririmba kwanje haje umuntu ambwira ati ndirimbira ni nkuko kwa yamashira hamwe Gaël aza akampa teme turirimbire udukorera indirimbo kwiki kivugo no mu migambwe je sino bitinya ko bikora vraiment
haje abantu bakavugana na The Fighter Production bakavuga ati twebwe amafaranga mudusaba turayemeye. Napiga kazi navyo notinya. Muririmbyi amaze imyaka ariko arakora, ugiye kuraba ibikorwa vyanyu mwamana amakoncert, je sindayita karaoke, mwamana amakoncert kundwi mwama mugira. Yego. Ikibazo ca mbere ko twinjira mu ico kiyago, umuziki urashobora gutunga abantu kujya dogiteri atonda ku kazi agiye kuvura infirmiere uko nyene mubaje akabaza mu Burundi, umuziki uratunga abantu. Mejeje kubikubwira, je burya nta kandi kazi mfise. Yego. Kandi uravye ahantu mba muri etage kandi ndapanze. Yego. Uravye n'ukuntu nambaye antuka sinambaye nabi ku buryo uvuga ko umuziki udatunga umuntu, kandi nta kindi kintu kintunze kiretse umuziki. Nigihe habura ibitora imodoka yawe yagumamo imodoka iri muri circulation. Sivyo? Uva biratahuritse ko umuziki uratunga abantu, ahubwo Gael. Yego. Wavyitwayemwo gute? Nico kibazo. Sino umuziki cyabwo simoni gituma abantu batevestisa mu muziki vraiment. Kubera ko novuga ko muziki ubwa mbere ni business, ukaba ari n'ikintu cyambere. Je ku myaka mvise si myinshi cyane kandi burya sinamike, mugabo nanarije ngize analyse aho ubwenge bwanje bugera. Umuziki uri mu bintu vya mbere washaka novuga ngo bibiri kwisi bidahomba. Iyo muvuze bidahomba twama twabibonye, abantu benshi baravuga bati umuziki nive, turababona abaririmbyi mugira mu miduga myiza, abandi mwambara neza, abandi ibindi bikorwa tukayibona ku makonte yanyu. Ariko nk'ubuhoza dufate nk'akarorero niko biri Siyoni. Sigurira umuziki winjiza gute? Urakoze cyane. Umuziki winjiza neza cyane, ahubwo bivana no ku muntu yawinjiyemo nuko ari karakora. Je nka jewe fadikanije na lebo yanje yitwa The Fighter Production, turamaze kubibona umuziki. Raba akarorero, mfise ibiteramo 4, sivyo? Kundwe. Mfise ibiteramo 4 misi yose nama nkora, sivyo? Ukuye mu biteramo rero bindi. Oya, dufata ibiteramo n'amakontra yo mu mabare atandukanye, sivyo? Kundwe ni ibiteramo 4. None ko ntavuza ndi je nyene, ko mfise group iri nyuma yanje, ko mfise The Fighter ikabifise n'ibiro, ko mfise ivyuma dukoresha, ivyo vyose ni dépense. Nk'ivyuma birapfa, abakozi barakenera guhembwa, sivyo? Ku biro turakenera inzu yiwanje mbamwo, ndapanze, imodoka irakeneye igitoro, irakeneye vidange, irakeneye ama pièces de rechange, sivyo? Ndakenera kwambara, ndakenera kwisiga, ndakenera kwigira neza, abo dukorana barakenera nabo nyene nimba ari kurihira imiryango yabo canke kwigira neza canke kuriha amashure. Ivyo vyose bakaba bafise revenu, novuga ngo mu muziki umva amafaranga atari mwoga Gael. Ahubwo sokre nimba hari umuntu novuga ngo ashaka kuza muri no muziki, ko The Fighter Production irafise ibiro, VICHOU LOVE arafise habarizwa, sivyo? Je nosaba ko ibanga umuntu arishaka azoze muri The Fighter Production tumwereke, kubera ko dushobora kuba dukora umuziki, rega umuziki urimo ibintu byinshi bitandukanye. Umuziki urimo ibintu byinshi bitandukanye, hariho gukora ama video, sivyo? Hariho gukora ibiteramo. Nakubwiye ko nkora ibiteramo 4, shiramwo rero ibiteramo bindi vyo ku ruhande mpamagagwa n'aba canke bariya bagomwe VICHOU. Nk'ubu rino Gael ndakubajije, umuririmbyi wa mbere yoba yararonse ibiteramo vyinshi muri kino gihugu cy'u Burundi ninde? VICHOU. Tutabeshanye biriya biteramo rero jewe meze nk'uwo harura gatoya ivyo nibuka, kubera ko mu makontra The Fighter Production gira hari ngiye bambwiye ati nguririmbe nkasanga sina nabifashe au sérieux, je nkagenda nkaririmba gusa kubera ko mbande umukozi. Je nk'ivyo nibuka ndabona ibiteramo 10 vya hafi nakoze. Ivyo biteramo sinjayo pour rien, ndahembwa bamba amafaranga. Je ngacamuga ndi ndashaka igihe kimwe abantu batangure kwiyumvira beinvestise mu muziki, kuko umuziki ni business Gael. Cena manibaza uramaze kuzunguruka kino gisagara ukabona ama etage menshi cyane, amaze imyaka n'imyaniko atarahera. Bena ayo ma etage ugasanga yararonse amafaranga sawa agaca yihutira kugura parcelle no kubaka akayicira hagati, kubera ko nko mu myaka nk'itatu 5 ukazamva ngo yasubiye kwipanga kandi kugira ngo asubire kuduza ya etage. Ugasanga etage igeze mu myaka 8 9
inzu itarahera mugasi inkubeshe mu muziki gushiramwo nk'imiliyoni 300 400 ku mwaka ku mafaranga waronka nivu ry'amafaranga benshi baramaze kubitahura ndaguha akarorero koroshe Koffi Olomide kugira ngo aduge wibaza ngo umuntu yamufashe ubwa mbere wibaza ngo ni umukongomani je manager ahora nganiriza ahora akora research bimwe hari ivyo ahora mbwira witwa David Morso si umukongomani yafashe Koffi aramuduza ku album na album afata Fally Ipupa abigira kwa kundi nyene araduza bose baririmbye tuzi kandi bakomeye kandi bamaze no kuza muri kino gihugu cy'u Burundi bahamagawe kandi bagatwara amafaranga atari make none nko wibaza nko David Morso ahantu yicariye ni bake banamuzi nko muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ni bake nk'ahantu yicariye naguma haruri inota agira ati yes munzanire kabisa sivyo siko bimeze mugabo ntawe tuzi mugwa nk'ubu wo mubaza ati wakoresheje amafaranga angana iki ayakubwiye ngira ngo hano twoca twiruka bivuga ngo rero muziki ni business je ndatumirira abantu ko boza muri uno muziki bashiremwe amafaranga ariko akagohe Gael ndoco ugurisha agaport ufise 30 million 40 million ngo je mu muziki nguzanye ko investisa oya turacari ngaho nyene twaba tubona ama projet imigambi iri kurigwa baricara bakaja hamwe hakaba ama plan stratégique ama plan d'action mbega no mu muziki muri ko murategura indirimbo canke ibindi muri ko murakora ivyo birabaho yo bitahabaye ahubwo nico gituma wabivuze neza ko abaririmbyi baza no munsi nabaze jo kazubona mu minsi 3 bagiye izo plans zose mu muziki zirabaho nkajewe na manager je ndabibira kabanga jewe na manager kila lendi twama tubonana tugakora inama tukavuga ngo ino ndwi twakoze gute indwi heze byagenze gute ukuno kwezi twabigenjeje gute manager agacakoranya the fighter yose vyagenze gute okay aho vyagenze nabi dukosore aho vyagenze neza turushirize sivyo yizo plans zose utazifise plan d'action bitahabaye vyoca bipfa je nk'imyaka maze muri the fighter antuka urigera wumva Vichou ashwanye na the fighter canke hari ibintu Vichou yagiye kwandika ku marezo sosiyo ngo the fighter ngo bimeze uko no kubera ko izo plans zose zirahaba aho mba nakosheje bakambwira bati we wa muhungu we hari ico wakoze kitari ciza aho naho nyene nabitoye baramakuraje bakambwira bati ewana wabishoboye bandaniriza voilà turi mu gihe muri ko muradusigurira ivyo ariko mba nkeneye kumenya Vichou uno muziki mumaze mu gihe kandi murabona ko muri kumona the fight production mumaze kutwereka yuko uno muziki bikunda gushora gutungwa abantu nakaye kabanga mukoresha kugira ngo gushika kuri no munota mwe muri citegererezo mu bijanye no kwibishaho bice mu no muziki kuko hari abaririmbyi batanze kubura bavuga bati ujya yahawe n'umugore ujya yahawe n'umunanaka ujya yahawe nanaka ariko nta munsi numwe baravuga haba wewe cyade fata production bavuga ngo ujya ngo yakwiye kubaha abantu nakaye kabijya mukoresha urakoze cyane Gael aho kano karatwegeje cyane muri the fighter production harakora cyane ikintu cyitwa umutwe ubwenge sinkubeshe manager wanje akoresha umutwe donc ubwenge bwiwe bukora cyane gusumba nk'umuntu rero yo cazana amafaranga agashira muri ubwo bwenge manager wanje akoresha sinkubeshe nk'ukwejeje kubivuga benshi bayakura hatandukanye ari naco gituma jewe na manager twavuze tuti ifoko dutangura kugira ibiganiro vyerekana ko umuziki arakazi ari business kandi umuziki winjiza gusumba ibindi bintu vyinshi twebwe nta kintu cyatari dukoresha hari cyambere bita kumvikana no kuyaga sivyo ikigira kabiri ni ubwenge bwinshi cyane canke ukumenyera akazi novuga ka the fighter production nyene umuntu abivuga yeruye ukumenyera cyane n'ubwenge bwinshi no kubibamwe cyane kwa Happy Famba ari arongoye the fighter production bituma dushobora kugira aho dushitse ari naco gituma twaje guhamagarira abantu ngo bemvestise cyane mu muziki nico gituma mumvize ntagize n'ibiharuro vyinshi navuze ngo baze kubiro babereka ama plan ukuntu ibintu vyogenda kugira ngo bashobore kunguka mugwiza tunga
washoboye gushima ahantu henshi ariko ushize mu muziki uzobona ko ari wariyengagije ubutare utimba kure yawe biriko biza kwindi point idasanzwe mwatubwiye yuko umuziki ni projet muzindi ama plan d'action ama plan stratégique kwa tubona haba amabanki abashira amakomeye haba aba actionnaire mbega muri the fighter production ico mwaraciyumviriye ko ku muntu yifuza gushigikira impano y'umuziki muri rusange biciye muri Vichou n'abandi bashigikiwe na the fighter production wewe wivuga kwiki urakoze cyane Gael nkuko nari mpejeje kubikubwira mu kanya manager akoresha umutwe cyane gusumba uburyo birarekuwe ku muntu wese yumva yuko abishoboye muri the fighter production ntawe bimira uzana umutahe wawe kubera ko kenshi ku bantu benshi je maze kuyaga nabo hari gihatinya ngo yango umutahe wanje shiramwo zana imitahe muri the fighter production wewe urafise pare yawe bivanye n'ivyo mwavuganye na the fighter production hari ico wunguka bivanye n'umutahe washizemwo n'uwundi azanye naho bo 10 bose bakazana barakwereka uko wunguka barakwereka n'umutahe wozana bakakubwira ati zana uyu gusa kimwe nari nakubwiye miliyoni 30 canke 40-50 ayo nibaza ko nawe ukivuga ngo reka nje kugurisha umuduga wanje numvise ko Vichou yavuze ko hari ivyunguka vyihuse ayo mafaranga urumva ko abari make mugabo kubera ko muziki Gael tutabeshanye umuziki usaba ibintu vyinshi nico gituma ubona ndiko ndabivuga ntatinya kubera ko nziko ivyo ndiko ndavuga rukuri ababishobora rero bafise ubwo buryo aba actionnaire donc turaje kuro bashwa ko 2-3 hari n'abavuga ati eba je ndafise miliyoni 105 nirengagije kandi simbona ico nozikoresha pour le moment hagacaboneka n'undi avuga ngo jewe ndafise imiliyoni 300 nanje noshiramwo vyokunda abo bantu bose nayarenga baze muri the fighter production babereke uko bashobora kunguka kubera ko Gael hari kintu abantu batibaza ko uziko kimwe nakubwira ko muzika ari kintu kiri mu vya mbere bidahomba akarorero Michael Jackson ntiyapfuye yego yarapfuye mugabe indirimbo ziwe canke amafaranga famille yinjiza nivu ryayo kandi Michael Jackson yaziririmbye yaritavye Imana nani umva ko amafaranga yawe yazanye mu muziki ntazohera ntazohera Bob Marley amaze imyaka ingahe yarapfuye 40 mugabo akubwiye amafaranga bamaze kwinjiza abaje abana biwe basigaye baziga Marley ni menshi urumva yego kandi ni impano Bob Marley yasize Lucky Dube niko kuko cyo gituma mvuga ngo abantu buguruke ntibatinye shira amafaranga shira imitahe mu muziki muzobibona baze muri the fighter production nagumye ndabivuga babereka ukuntu bigenda ibitera mu visharonka ni vyinshi ivyo asanganywe kundwi ni vyinshi dushobora no kugira systeme yo gukora ama concert twebwe nyene tworganije sivyo uja muri bar kanaka uvugana na bossi twebwe turashaka gukora show okay sawa jewe hano ndafise ivyuma ndafise bar wewe imenye ku muryango nanje ivy'inzoga n'ivyo mu kabare ndimenya ntushobora guhomba na gatoya amafaranga guma yinjiye okay wow ndaheruka mu minsi yahera mu myaka iheze mwari mufise akabare kitwa Imuhira ego twarabona ingene kinjiza amafaranga ego guhera muri parking gushika ku muservero wanyuma twarabona abantu gatunze ego gushika namwe bwo muririmba abanyineko ego bega bijya vyovyo kuri mutabisubiriye nivyunguka bon nta kintu na kimwe kitunguka ariko ni bimwe nakubwira kira muntu wese akore akazi kiwe sivyo biye twarabikoze kandi vyarunguka washaka vyarunguse nakandi kabare kitwa Peace and Love nako nyene turagakora kandi birakunda sivyo ego ariko je nka jewe iyo ndi mu muziki ndi patron wa bar hari ivyo ntaba nshaka kumva nkubu kaza wumva bosi groupe yapfuye aho ndi muri studio urumva ncangwana no kurondera Gera ibi nibi ko bimeze uko urumva aho ndi mu mistari nariko ndakompoza muri studio mu producteur banzo hagarike bimeze uko urumva ko nivyo ngira ngo peut-être mu minsi iza canke mu myaka iza muri the fighter production
barabizi yuko vyunguka dushobora kuzobikora mugabo dukoranye n'abandi bantu twovuga ngo si twebwe tuzoba tubihagarariye à 100% mugabo bizoba bihagarariwe n'abandi bantu na twebwe tubifisemwe amaboko kubera tuzi uko bikora mugabo ntibisubire kuba ari novuga ngo VICHOU canke The Fighter Production babiraba ico no kubwira cyo birunguka kwera birunguka kwera ko naje vyaranyunguki tumaze imyaka myinshi tubona abaririmbyi baza bakamara igihe bakagenda nirebanga rya VICHOU na The Fighter Production mwamwe muri abantu bamana ibitaramo mwamwe muri abantu bafise igikundiro bagifata iya mbere ku muziki kwibiraho gushika no munsi ni ibintu bibiri ibanga ubwa mbere ni ryo kumvikana nabo mukorana sivyo mukumvikana novuga ngo mu bibi no mu vyiza kubera ko ntuzushime yuko abantu mukorana igihe cyose bakubwira ngo wabishoboye n'igihe vyakunaniye ngo batangure kugutaka ko wabishoboye kandi atavyo washoboye uravyumva bakubwira ibibi ubitahure ko ari vyo kandi abari hucushira n'inguvu nyinshi bakubwira ivyiza ucuvuga uti aha no gusigiririza umwiza no kunogerereza sivyo ikigira kabiri hariho kumenya ngo nawe wewe muririmbyi uvyumva gute nka wewe d'abord kubera ko nimba je ndi muri The Fighter Production mu gihe noba ntavyumva naho bosunika gute nivyokunda nawe nk'umuririmbyi uvyumva gute urumva yuko ivyo bintu canke aho hantu abantu bashaka kugushira urashaka kuhashika wogira effort ngo uhashike ivyo bintu bibiri ubikoze vyose birashoboka nuko uriko uratubwira ivyo bintu VICHOU Love ariko mbankeneye kandi kumenya muriko murakora no muziki muriko murakora ibintu bikomeye cyane muri kino gihe niwe muntu maze kubona ntarumva ko amaskandare ngo yashwanye naka cyavyangeze kuna kuri ivyo twama twavyumvise bamwe bakavuga ngo baririmbye bosanga ari amabuzz abandi bakavuga ngo baririmbye ntibagira indero kubabona bamaze guha ishusho umuririmbyi irindi ishusho bona umenga nabantu nyene bafise uko bitwara gutandukanye nuko abandi nike kintu babwira nike kintu bwira abaririmbyi rimwe na rimwe babacafuza abagenzi babo ivyo nibaza ko gahere ivyo bintu twarabirenganye tugeze mu rwego rwo kurondera amafaranga abantu bazana amafaranga mu muziki kuko nk'ubu nimba VICHOU mpagaze kuri ino kamera yawe kino kiganiro kirabwa n'abantu benshi sivyo ubu ndiko nsigura ukuntu abantu bozana amafaranga mu muziki kubera ko narabikoze ndabirimwo ndabona aho biriko biragoranira ngerageje no gusuma ubwenge hanze urabizi ko bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze usumye n'ubwenge hanze benshi barakubwira ati mu Burundi talent ziriyo VICHOU rero nimwe muri zo talent kandi ikomeye cyane abimazemwe igihe aho bipfira arahabona sivyo je navuga ngo kila muntu wese we wabivuze neza kila muntu wese amenye uko atwara ibintu vyiwe je nimba utarambona muri ivyo bintu nuko nzi ikintu ndiko ndarondera ni naco gituma ubona ryabanga waribonye ryabanga wambaza ngo nkoresha ibanga iri hejewe na The Fighter kubera izo skandale nyine utarazumva abantu bose baravuga ati uriya muntu uko biri kose twumva umengo imbere yuko twamagara abandi bantu yobanza kuzamwo kubera ko bimwe twumva mu bandi ntavyo arimo no kuvuga ngo mba nanguye kwimenya jewe VICHOU uwo ndiwe abifuza kuza bavuge bati turaje badusigura ibi bintu VICHOU ariko aravuga kuri kamera n'amajambo gusa ariko anyuze je ibi bintu kabisa ndabitahure ama dukorane babona gute ga VICHOU urakoze cyane ubwa mbere dukorera biro ya VICHOU canke ya The Fighter Production iri mu Nyakabiga mu Kigwati Nyakabiga ya mbere hanyuma ndashaka no gutangana numero kubakeneye ico babaza canke abo babifuza kuhashika kugira ngo babagenekereze neza hariho ni 62 16 16 16 turifuza rero abantu bari sérieux bo telefona kuri iyo numero ntihagire uzo telefona avuga ngo ndashaka ngo kwa kundi urabizi ko iyo umuntu atanze numero hari igihe abantu zubona umuntu ngo ndashaka mu makaririmbo ndashaka mugire bon navyo nibaza ko muri The Fighter barashobora kubishura ariko ubu abo twifuza abantu twokorana Gael ko iki twama twumva ama ekipa komakomeye sivyo kuyisi kumigabane je ndafise indoto yo kumva ngo mu Burundi turaviza umuririmbyi
canke hariho umuririmbyi amaze kugenda hanze kubera ko barundi bagiye hamwe bakavuga ngo bon naho yo umunyamahanga peut-être yumva ikirundi havuga ati je ndashaka gusupportinga uyo muntu avuze ivyo bintu sivyo ndashaka kumusupportinga basi mu Burundi tuce twumva ngo hari umuririmbyi ari hejuru y'abandi amaze kugira icyo ashoboye mwe basi akaja nko muri Nigeria gukora show wow sivyo mvuze muri Nigeria sindavuga za Europe uhavumbaza ngo kubera iki ngo harabarimvye amaze bisaje muri Europe n'ibiki mugabo muri The Fighter Production twebwe hari ivyo dushaka gushikako igituma twebwe ngira niyo Europe tutanayijamwo cyane abantu benshi bama manager kweretsa ubutumwa ni bwinshi amaze kuronka abamubwira bati turashaka kutuzanira vishu mugabo akababwira ati none akanoti kariho shamwe ati ni vyiza yuko ngo vishu ngo abanza kaza ngo basi ngo muri passport ngo hakajayo ngo ngo passport ya vishu ngo basi ngo ijemwo oya vishu kuri runo rugero ashaka guteza imbere umuziki no gutezwa imbere n'umuziki urumva ibi ni ibintu bibiri guteza imbere umuziki no gutezwa imbere n'umuziki vishu rero si wa muntu yifuza kuja hanze hamagarutse mu Burundi ngo aguma ari wa vishu kubera ko visa zozo turazironka kubera ko ndaja Dubai nirihiye Qatar nkagenda nirihiye naje ndi mu gutwara muri Canada unyucaye cugaruka merci beaucoup za Kenya nkagenda nirihiye manager ntaca dakora bwa bwenge nakubwira ko akoresha bwinshi nukuri ko Imana n'Imana ivyumve ntaca dakora vraiment amen je mbona hagezaho rero umuntu atangura kwibaza ngo vishu yangabirano yiwe kwa kuntu tumwemera mukali wa live iryo zino razi ko ryazanywe n'abantu bo hanze ni hamwe wambaye ikireza atamenya ko cera nico gituma rero nshaka ko abantu batangura omwe basi batugerageze badupime baza n'imita yabo mu muziki muri The Fighter Production babasigurira uko vyogenda uraba ukuntu abantu batangura kuronka amafaranga kuko n'abakozi baca baba benshi uravyumva vishu akaduga nkumbura inyuma yiwe aca duza n'abandi baririmbyi sivyo bigaca bigenda birakwegana na wa muntu yazanye amafaranga yiwe akunguka babakozi bagateza imbere imiryango yabo biciye kuri wa muntu yazana imitahe akayishira muri vishu agakora ibikorwa agaca yungukira n'abandi bantu benshi harimo na wa muntu yazanye imitahe biko biza kwindi poem idasanzwe vishu uvuze ibintu bikomeye cyane kwa kuri ahandi ndakubwira ko byamaze gukomera tumaze igihe tubona bamwe mu baririmbyi bagira bafasha uha ama featuring bariko barakora cyane ibonye imigwi yindi iri kurakora warahaye akanya bikubwira iki bon jemba ndumva ko mu vy'Imana yamezagije sinova kuri no satacho nsitsi Baden Powell ahubwo ati ntuzuve kuri no si atacho size oya abarundi nabo bashaka kugira ngo udasize umwana asiga umugani uravyumva bivuze n'ibintu bijana bivuga ngo giyo mbonye nk'abantu baciye kuri vishu ari we yatumye bashikaho bageze bagaca baja gukora mba numva ko nanje hari ico ndiko ndaterera mugabo mbona umengo ntibiba biraba uko jewe nshaka rero ko abantu bazana imitahe n'abantu bazana imitahe bari abantu mubona muvuga yuko baciye kwa vishu akabigisha ubu bazoba benshi kandi abo benshi bazosohoka bazoba bafise n'ibindi vyinshi bakuye kuri vishu bivanye n'abazanye imitahe wow biriko biza kwindi poem idasanzwe tukiringaho nyene ina VICHOU LOVE ubona ko novuga ko ari afise grenye afise no yita nka centre de formation n'atarabimenya kuko ugiye kuraba mu band presque yose ntubura umuntu VICHOU LOVE yaforma haba baririmba haba bavuza gushika no kuba ingénieur dos rimwe na rimwe hari abavuga bati aba bantu none ko VICHOU bakorana hama kabakomeza barabamwiba sange niwe avuga ati genda muzovuge ko mwahuye n'umuhungu yize umuziki bon Rona Gaël yego nico gituma nshaka ko mu minsi iza ikiganiro ngira cabaye kirekire ariko
tuzoza turavyiga ko abantu batahure nico gituma naje gusigura ce que c'est la musique abantu ntibatahure ko muzika ari akantu ko gufyinisha gusa kubera bamaze kubitahura binjiza amamiliyaridi n'amamiliyaridi sivyo ico rero kubwira wavuze bake tangura ujabuke n'imbibe jabuka n'imbibe Vichou yarasohoye benshi kwa Israel Mbonyi ari mu Batere Senfo kindurabe aha mu karere hose ashika no kwa Kidumu hari mu pianiste yitwa Keve ni benshi no mu Batere yitwa Gadi haci nawe nyene yarabaye forme kwa Vichou hariho vyinshi Vichou agenda aratanga sinabo gusa hariho nabagiye hanze sivyo no kubwira ngo jewe iyo umuntu aje muri Peace and Love group canke band ndabakira hama nkabigisha igisigaye nibo nyene bo kuvuga bati uno muntu atwigishije eske twogumiwe canke twoja gusuma ubwenge ahandi iyo bishitse hakagira uvuga ngo jewe nogumana n'umuvyeyi sawa ariko kandi niyo hagize nuvuga ngo jewe sinshaka kugumana n'uyu muvyeyi yanyigije bino bintu akavuga ngo ndagiye gukora ivy'iwanje unsezeye neza ndakubwira nti genda ugira umuheza agira ko umuvyeyi wese ashobora kubwira umwana ati ureregwa sivyo genda werugi ureregwa ibintu bize bigende neza jewe gusa ahubwo kuri jewe numva ko ari ikintu gikomeye kubera ko nibaza ko ndi mu bantu bariko barakuza mu bijanye n'umuziki mu bijanye n'impano yo kuririmba muziki kugira sono nibaza ko ndi mu bantu bariko barakuza abana benshi ivyo rero nanje burya bikampa n'inguvu zo kuvuga ngo kimwe Imana yampezagije ataco ndayihaye nanje ndiko ndagiha ku bana bo Burundi ndetse n'abandi bashoboka nabo nyene mwarumvise ibintu vy'ishure naryo nyene rigiye kuza mu bisiza wow tubijire hagaragara haleluya turi mu gihe tuko turabona abaririmbyi bamwe ko arasohoka igihugu gukora ibitaramo yego VICHOU LOVE kuri calendrier ziwe tumwitege ryari kugira ngo ashobore gusanga abarundi ba mu bihugu bitandukanye turabizi waragiye mu Bubirigi waragiye Dubai uramaze gukora ibitaramo ku migabane hafi nka yose y'isi mbega ubuturune nawe yitegura ryari bon ivyo nibaza ko bija muri plan de Fighter Production itegura manager cyenda bisubiza muri de Fighter Production kuko nibo bantegurira hamaje bakambwira bati ibintu bimeze gutyo wa muhungu we canga hatugende ariko kandi kubera ko na kino kiganiro kirabwa na benshi bari hanze bashobora kwiorganiza bakavuga ngo ko bimeze uko rero reka turondere nimero ya Happy Famba manager wa Vichou tuyakusanye hanyuma Vichou amutuzanire nuko Vichou nige kintu cyari kintu tutofanga tutavuze bon ni vyinshi tuzofata undi mwanya wo kubivuga gusa album nico nagira ndakubwire yuko igerekerezo rya mbere zo kwezi kwa11 bo kwita munyonyo yemwe we ngorane zuramvugira ibintu ntaraheze ariko sava yego nukuza tuributsanya munyonyo mu kirundi ciza igenekerezo rya mbere rero Vichou ivyo yababwiye vyose mubishire ku muzirikanyi ariko mwibuke isango ni tariki imwe album yitwa Ikete ndi kumwe n'abaririmbyi benshi muri ururunganwe gubu ya mpano za mpano wavuga nkuza simu mubamizise gusa no mu baririmbyi reka rero twahaje hose dutandukire hose nsaba abantu rero kuzoza ku bwinshi nigenekerezo rya mbere ku mutwenzi hama ibintu bize bigende neza cyane tuzora turatwenga ku mutwenzi oya sindi gutwenga gusa tuzorara turatamba turyohewe kubera ko na album Ikete ahubwo tuzosoma Ikete modo akapela mbese ndirimbo ko ari nyinshi yikujemo Angelina oya Angelina sinshaka kuvyumva yeah Angelina urabizi ubwo ngukunda oya ntiwo binkora nakwisanzemwo ubuzima bagenzi nukuri nigitangaza yo ubu dusigaye twicara kuri round table voilà nuko iyo murozo yibona vuba cyane kuri video azobari kubona flow
aho jora mugenda muirabe twicaye kuri round table naho tutayikameye muraza kuyibona kwa kuri handi Vichou ndagushimire sana urakoze cyane Gael yari teka ahubwo niteka kuri twebwe kubona dutanguye kuza turavuga ibintu by'umuziki gutyo neza cyane nizere ko bikomeye abarundi turafise ingorane iyo umuntu abonye ahari ikintu kizima cyo tuma umundi muntu kimubesha rimwe na rimwe arabinuma dushimire rero Vichou kubona ariko aratwereka ingene no muziki rimwe na rimwe bishika bamwe bawukora bakidoga ngo nta kirimo ariko ntibawuhebe akatura ingene ushobora kuba wunguka ukaba wotuma wewe utaririmba wewe utagira ushobora kuzana imitaye maze ugashobora kubaho neza biciye mu mpano y'umuririmbyi VICHOU LOVE na The Photo Production tubashimire cyane twari muri The Key House kuri micro juste gale kedu for more ke black machine black double bye bye hasta la vista la ushlo mushlo hushla none